Musiri Champion TV. Ndabaramukije mwese muriko murakurikirana ikiganiro cuno munsi ndabipfuriza ibihe byiza nitobashiri yano indundi nko bisobanura selector man wa One Bombo Clarified the one non muramenyereye twaherukana kera hari misi myinshi yariheze ariko mbanze niyeskize ku bantu mwese mumaze igihe mutariko muradukurikirana hari haheze ça fait 2 semaines turiko turakora neza ariko ubu bintu kwa byasubiye ku murongo nk'abantu babwira yuko ibintu bigiye kugenda neza turi mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri ntahangwa aho no kwita mu Kamenge neza na neza kwibarabara ry'icumi niho uno munsi hagati y'igicenda n'igicumi nariko ndatembera hamangize guca ndabona umuntu umwe nshobora kugira ico ndamuvuze ko ariko uno munsi turaza gukorana mumve bimwe mu bibazo vyiwe agendana ni nababwira ko murasanzwe mumenyereye turakorana mu biganiro ijwi ry'abagendana ubumuga canke se mu biganiro bya Musiri Champion TV. Iyi ni Musiri Champion TV ibagerageza ibashitsaho ibi biganiro ariko kandi ndabibutse ko ingene bigenda turagerageza umuntu wese afise ikibazo c'ubumuga canke se umuntu yashikiwe n'ikibazo ugasanga swate yabuze amahera yo kuri hinzu swate ugasanga uburyo ntibwifashe neza baba mama bakunda kuba bariko baratembera ariko ugasanga ibintu ntibimeze neza abo tugakorana kugira ngo ejo canke ejo hagize umuntu avuga ati jewe numva hari ico nofasha agaca afasha nuko rero uno munsi akaba ariho nahuye n'uyu mwene wacu nkaba ngomba kugira ngo tuyage yambo cyane mahoro cyane umeze neza ndashima bakwita babita abana nitwa Manirakiza Prosper. Manirakiza Prosper. Ufise imyaka ingahe ga Manirakiza Prosper? Imyaka 24. Imyaka 24. Duhuriye hano sinari mfise nabuze nico novuga kubera ko ibi ni ibintu bimwe mu byo sanzwe nkora ndavuga nti sinogenda ntagukoresheje ikiganiro mbaze ndaragushimire cyane kuba wanyemereye gukorana nanje. Yego cyane. Manirakiza uno munsi turabona abantu bagendana ubumuga batandukanye ugasanga bamwe barabita barafise ukuntu babita barafise ukuntu babavuga mugabo wewe uri kuriraba canke se ukaba uri kurabona ubu dufatiye ku bintu ubona hirya no hino nigiki wobwira umuntu wese yiyumvira ku muntu agendana ubumuga kamwiyumvira nabi mu bisanzwe umuntu agendana ubumuga n'umuntu novuga ariko kimwe n'abandi bantu kuko arashobora kwiyumvira nawe ni ibintu by'imigambi yo kwiteza imbere kiretse yuko abandi bantu bashaka kuyifata nk'uko we nyene ubwiwe adashobora kuvyiyumvira neza cyane bimwe mu bintu bikugora ndabona uri umwe mu bantu bagendana ubumuga n'ikintu gitumye mbere mbona ko tukorana ikiganiro uri umwe mu bantu bagendana ubumuga mugabo bihaye bafise inguvu zo gukora bafise inguvu zo kurondera muri ubwo buryo nyene ufise bigenda gute kugira ngo uje kudandaza ama Inite kandi bitifashe hari ibyo usanga bitifashe neza hari n'abantu usanga batagendana ubwo bumuga mugabo bakaba batabishoboye kubikora murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije jewe icyatumye mpitamwo kuza ndakora bino bintu ushaka gusanga umuntu agendana ubumuga ari hariya aye mu kibani wacu ari umuntu menga n'umuntu bahevye bataye umenga nawe nta kintu ashobora gushobora je bivanye n'ahantu hamwe nagenda aca baragiye baratwigisha ko umuntu agendana ubumuga ari umuntu nawe ndashobora gukora ama projet ibintu vy'imigambi kandi nawe bigatera imbere rero jewe cemba umwe mwabo bantu bashobora kwiyumvira ivyo bintu nanjye nkavuga uti neza cyane Manirakiza uyu munsi bimwe mu bintu bikugora cyane nk'umuntu agendana ubumuga budasanzwe nibiki bimwe bikuru ushobora kubwira umuntu uti ibi bintu kabisa birangora memsi usanga niyunguruza usanga bigenda guca nkakora bimwe bikuru bikugora ni vyahe ushobora kubwira abantu umuntu wari wese usanga afise ubugene bimugora ariko usanga nyene ari bikuru ariko usanga kina mutsa bwa misi yose tete ko ndara abana y'ahantu pasema yanje birangora
naho baye sabone injaha kameze neza ko yakana gatinga ahantu hose bimoroshe kugacisha ibyo biri mu bintu bya mbere bimaze bebe sino mu kushaka ntazi ndabona gushikira neza cyane. Uyu munsi n'igiki ushobora gusaba abantu bariko baragukurikirana? Wavuze ati ibintu bingora agakinga kwiyunguruza, hari n'igihe ushobora gusanga dufate nk'ubu ahantu hamanuka ego ni sawa, mugabo ahantu haduga ugasanga birangora, ndabura abayede, ndabura umuntu ashobora kumfasha. Ibindi ushobora kuba wovuga n'ivyahe? Neza cyane. Mbega bihora bikorohera kuja kurondera umeze uko? Biragoye cyane udasanzwe neza. Hari abantu bakunda kwibesha kuri mwe abantu bagendana ubumuga, ariko abantu bagendana ubumuga ni bamwe mu bantu twagiye turakorana n'ibiganiro cyane, abadeje, abantu bakomakomeye bagendana ubumuga, ugasanga serukira kampuni runaka baravuze yuko ushobora bariga. Hariho nabo twakoranye usanga batabona mugabo bakiga bakamara amashuri, ugasanga bigisha bakaronka umushahara. Kuri ico kintu wewe ukivuga hiki? Mu mwaka wa gatatu. Neza cyane. Nigiki ushobora guhanura rero abantu bibesha kuri mwebwe? Akiyubira ibindi bintu bijyanye gusanga ibintu bimeze neza. Bana mugaye abugendana nawe neza cyane. Mu kurangiza mbanze ndakwifuriza ibihe byiza n'akazi keza, ndabona kuri ku kazi, ariko noneho sinogenda ntakubajije kimwe mu kintu bimwe mu bintu waba wifuza hamwe abantu baza kubona iki kiganiro benshi bari hirya no hino around the world. Nigiki wo basaba rero bikuru bibiri canke bitatu kugira ngo duce turangize? Bade gusoma kwa gatatu arabone cyasho kunanamisha mugati muri Agendana diga kwa mafiri tukashobora muri test ariko bivanye bwace kwa hadi hamshaka kwiga bijanye na informatike ari byinshi ari shoye kuvuga ariko bivanye n'ukunyana n'uburyo usanga ari hatari n'umuntu ushaka kugasa hotel cyane kuvuga ati neza cyane. Uramusi umuntu akeneye kukurondera yo gutorera? Neza cyane. Asante sana, ndagushimire cyane. Uravuze uti uwo mfasha kuko nize informatique de télécommunication, uwo mfasha bimwe mu bikoresho umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ndabe ngene no kwiteza imbere byogenda neza. Kabiri, uburyo bwo kwiyunguruza ati burangora cyane, hamwe noronka kinga gashobora kumfavoriza canke kakanyorohereza mu kirundi ciza ingene nshobora kwiyunguruza ko hari ahantu hana hamwe henshi mba nipfuza gushika ntashika, ati byogenda neza. Sibyo ga Jamari? Neza cyane. Ndagushimire cyane rero, Imana iguhe umugisha wakoze kuma ikiganiro tukaba dukoranye.
murakoze cyane ndabashimire n'abantu mwariko murakurikirana Musiri Champion TV mwari kubona bashiri yano indundi tubana umunsi ku wundi tuza gusubira ciao ciao hasta la vista.